sivyo biragaragara neza ko byukuri kuko uragenda uraba ku ma views abaririmbyi barongo abaririmbyi bacu bigaragara ko bafise abafana bamwe kuko ama views ugiye kuraba asa n'ayabangabangana niya Fernando tuvyita iterambere kuko uravye ama views ya LINO ukaba ama views ya Monia ukaba ama views ya Fernando yose arangana tuvyita iterambere kubaho turi mu runganwe rudashobora umwe ari hejuru y'urundi tuvyite gute bon umwanya umwe jewe birangyoheye zimpamvu kuko urazi akarorero kunyifato bamaze kwerekana aba bajene je nce nzo kwamangarukako kunyifato berekana dufate nka Fernando arushije nk'ama views nka MELANIN acabona kumenga ararenze ariko naguciriyemo mu kazi kose ka misi yose hagira umuntu twarabonye bafizo bakidumu ndahagaruka umuntu generation yose igira umurideri ariko kwabo basungu bacu siko tubibona tubona ko bose umenga bagenda bangana nico bari kibazo kumuziki ndundi nivyo nanje ndiko ndahazi tumwanya umwe birangyoheye kubona bariko barasa n'abariko baranganya sivyo kuko hagize nk'umwe arenga akarenga kabisa ndahubwiye akandi kavuye kovuka nimwe bamukumva uwundi mwanya naho birambabaza kubona ata muntu asumba uwundi kuko nka MELANIN ashobora gusumba sivyo linoji canke agasumba MELANIN sivyo kugira ngo turonke umurideri muri aba bana bato turafise Harmonize turafise Diamond turafise Nde turafise urumva Fizo turafise erega ariko sikobiri urabe ba D1 bose umengana abantu baba bari ku rugero bari ku rugero rumwe iyi generation muri icizere kiye Satbi na Big Fizo na Kidumu na Legend kandi kabisa ako turakine abandi bari Legend w'umwaka ariko inyuma yaba bariko barakura sivyo inyuma yaba hari abandi bako bariyubaka mbega muri abo bariko bariyubaka nta wundi muri Legend tuzoba dukeneye abo muri abo basi batatu basi bazaza basubirira abo batatu nibo dukeneye ariko je siniko ndabibona nanje sindiko ndabibona kuko ntibizashobora koroha erega niho hatavamwo je ni bimwe mpora mvuga rabira comportement kuri aba Legend aba bajene barabira comportement kuri aba Legend nakaye kantu bamenye no gukoresha imbuga kuko imbuga zabo ariko zirakurikiranwa undi muntu je shaka no kuri mu bakobwa yuko azamuka kandi ashoboye MEilli by the way MEilli hariho inkuru ivuga yuko agomba sohora indirimbo bien sûr zikora poste yego jewe ndabizi hari indirimbo agira sohora ariko no musaba yuko c'est vrai hari ibintu bitugora kubera ubuzima inyuma y'umuziki hari ubundi buzima sivyo Satbi yimirije igiteramo muri Belgique Satbi muri Belgique abona bizogenda gute bon ndafise n'abagenzi hari Satbi azoba ari incuro ya kabiri asohotse igihugu Satbi kuri benshi baravuze experience afise kuri experience afise Satbi nigiki twobwira abo muri Belgique kubera ko azoba jewe ndafise n'abagenzi uraze abagenzi barabamaze Hello guys mumeze neza twe tumeze neza cyane turabaramukije cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turabaye mwaramutse namwiriwe bivana naho muherereye so my name is Yam Promoter nkuko vyama behind the camera banahishikiye hariya igihe guys tutaganira ngo tubahe show yes hama nkuko vyama ndi kumwe na LYNCA ARLENE ALU yaberewe cyane mu boss wanje yaberewe cyane ubunya ni watuma mfungura ni watuma ngura amayinite ni watuma ngura igitoro katuguye ikaze rero
Merci. Ni LYNCA ARLENE ALU comme d'habitude Miss Marcel kwa menye msumeno maso y'inyana kandi yanditswe murabibona vraiment kari amaso y'inyana. Meze neza? Yes. Ibintu bimeze gute? Meze neza kabisa. Yeah, now good. Yeah, maje marisa watu. Yeah. Bimeze gute ibona uri kuratera imbere ku muvuduko? Ni ibintu nyene bitesa biryoshe kandi bibabaza abantu bamwe bamwe. Ariko munyaki zo kubabara tu ivyo byo birazwe iterambere ry'umuntu ntiryohera bose. Yeah, ntiryohera bose. Ariko kandi nibutsa yuko hari abantu baryoherwa. Je ndiko ndatera imbere. Yeah. Harabaryohewe harabataryohewe ariko mubwe mutaryohewe mubandanye mwihangana kumbure namwe. Oya nukuri biyagaza aho bababaye. Batahashika babwire mugenzi wabo ati nyagaza. Abwire mugenzi wabwire mugenzi wiwe ati byarakomeye. Nyagaza ati byarakomeye. Nyagaza. Ati ntagihagaritswe. Yes, tubibutsa muri Alu photography ibintu dukora. Ya muri Alu photography dukora amafoto meza cyane atayigomwe uyifuza no kuri. Ash. Turigado. Ndakanimero karingaho munsi twifuza uratwakura. Yes, turakora ama clip byose kirakirije. Kiba kimeze neza kandi tubafite bishaje. Kimeze neza cyane. Vuba murabona ibyo turiko tubategurira. Yeah. Kandi ku mugwa wa media no muri Alu photography nitwicaye kabisa. Turabakozi. Ndabeshe nturabakozi. No kuri turabakozi. Niba batuzakora tubasuringa. Tuba turyamye mu gitanda nk'abandi. Yego. Muri minsi niwe muririmbyi wumva kabisa aketsweho wumva indirimbo yiwe ukavuga ati kabisa umuririmbyi ni dori mbere yuko dutangura ikiganiro. Bon, icambere navuga muri aba bariko barazamuka. Inde? Muri aba bariko barazamuka vraiment. Canke bose. Ni bose ubwira ntiwiteranye ndaze ko mora mwana. Ndabivuze ko ndabivuga nukuri ni bose bariko baraza neza. Kandi bakora ku bwinshi gusa ikintu cyo kuvuga ngo basohorera indirimbo icarimwe. Kiracarimwe idefu. Baze barahana umwanya. Yeah. Kuko ntuzenya yasohe ryari Fernando yasohe ryari MELANIN na wacara kubitako. Haza Monia Fleur LINO hariya hose LINO bose urumva ucusanga umengo ntugire wumva ntigire. Oya none sico kintu ciza gituma nyene akarere tugafata neza. Oya ahubwo bari gucishamo nka insomene uca ego je nibaza ko atacu biba bitwaye kubera ko ari ikumvirizwa. Je nibaza ko atacu bitwaye kubera ko umuntu wese afise abakunzi biwe kandi abakunzi ba Monia nibo bakunzi ba LINO. Yeah. Nibo bakunzi rero umukunzi ahubwo uri kuramuha show ku mwanya nibaza ko bariho sawa. Ahubwo baguma nkuko unya ntibakore nka bya bindi. Bo basi bareke guhagarika kumara igihe kirekire batari ko barakora. Basi je narishatse kuganya kubera ko uku kuntu bamara igihe batari ko barakora haba hariko haravuzwa iyindi ndirimbo. Yeah. Kuko bariko basohora gutya ucumengo barabibwirana urumva ucumengo nivyo bategura. Oya je strategy ndayemera ni strategy. Ni nziza ariko baca bamara igihe kirekire bataduhaye show. Ico rero je nanje nico nshaka yuko wewe wankujya mwanya baguma nankujya mwanya turi mu gacerere. Okay bopfuma baca baza barahana umwanya. Bahana umwanya. Yes ngira ndibaza ubutumwa bwabashikiriye. Ariko umuntu wese bafise ama strategy nitwobinjirira. Yego indirimbo abahungu bacu indirimbo z'inyamahanga bazirukanye. Gose no kuri. Turatanguye kubakeza cyane. Yeah. Tongera tubwira nti abaririmbyi kuvugwa nabi no kuvugwa neza aco bitwaye. Ntaco bitwaye. Kubera ça fait partie de la promotion. Yego. None hari umuririmbyi yashobora ngo je baramvuze nabi. Kubera ko umuririmbyi umaze kuvuma cyangwa curaho yavuga ati uba weze. Bien sûr. Kiti ceze rero baragisoroma bagitera amabuye. Yego. Kugira ngo umwembe ukoroke. Rero nta muntu botera amabuye atarera. Oya bro. Tutavuga tugware malaria. Yabo atagibiha. Fresh. Ash. Nabonye no munsi wagize ku rubuga rwawe Monia Fleur ngo bitera mu bazi bamwibuka. Na Fleur uramwitayeho. Je Monia Fleur arambabaza kandi ndamukunda. Seriousement ndamukunda. Ariko arambabaza. Sinzi kari management yiwe itavyirukamo.
ariko arambabaza ko ntadatumirwa mu buteramo none sindavyumva nawe kandi un jour je nzomubaza inshuti ya bose ikibazo kirihe kugira arazimvye usanga azimvye gara baririmbe baba barikomeje baba bazimvye okay arazimvye burya harabuze abagwiza atunga ngaha bohemba Monia Fleur naho yo bazimvye amahera ngo mu gihugu ntayo bazojya ngo bamare amasho azoguma hari amasho azoguma hari ariko ni washaka ahubwo sinzi kuri ko tayiwe kari wagara canka ari wadashaka abantu benshi kuja imbere y'abantu benshi hari abantu babitinya batobishobora yes Monia Fleur turamukunda umuririmvyikazi mwiza kandi tumwifuriza iterambere iyo tuko turavuga ati nta bitera maronka nibaza ko uri uramuvugira kugira nawe ejo uzomubona ari muri modoka nziza aha mu nzu nziza undi muntu je shaka no kuri mu bakobwa yuko azamuka kandi ashoboye MEilli MEilli by the way MEilli hariho inkuru ivuga yuko agomba sohora indirimbo bien sûr kubona poste yiwe yego jewe ndabizi hari indirimbo agira sohore ariko no musaba yuko c'est vrai hari ibintu bitugora kubera ubuzima inyuma y'umuziki hari ubundi buzima sivyo ariko aze arifata kandi vraiment ndabimusabye aze arifata aduhe ku mwanya none ubwo si impamvu badakorera ku mwanya uyu muziki ubwo ntibyo bari bibazo byinyegeje indani y'umuziki tudatahura navyo vyobaho gucika intege yego gucika intege abakobwa none baracika intege abakobwa nikiye kintu gicotuma umukobwa adakora ku muvuduko nk'uwo yarariko ngorane ibiri hehe erega ndakubwira ikintu kimwe nubona bo sinzi yuko biri nka kera urazi yuko aba promoter canke aba director canke bon n'aba producer sivyo kugira agukore indirimbo rumwana w'umukobwa kugira muko mwabanza kuryamana cyo bintu ndavyumva keshi ni kenshi murinda gukusha mukagira ivyo mugira kwa hamaka gukorera indirimbo urumva none muziki kata amafaranga uri mu none umva bo buravyo none gashanda kubazi uraryamanya na producer sivyo murakoze ivyo mukora director murakoze ivyo mukora none gashana photographer zo gufotora amafoto ya photoshoot muzoryamana none wabuze amafaranga ucudandaza ico ufise mugaba bironse ku buntu ariko sindabibashigikiye niyo mpamvu je nibaze yuko MEilli yoba ate bon MEilli arafise bar usanga yari haye ijambo arafise bar sivyo iramwinjiriza siko sindamwinjiriye cane ntavyiwe vyinshi nzi iramwinjiriza bar yiwe ahubwo je nibaza yuko inyuma yivyo hoba hari ikindi kintu coba caramushikiye by the way indirimbo MEilli agomba sohore yitwa Born to Shine ko yitwa hari umuntu ayindungikiye kava ndaza kubaha kava ngaha bayibone indirimbo MEilli reka tuvuge gatunya kuri MEilli ukugaruka kwiwe mu muziki ku ndirimbo kava ngiyi iyo nayibonye ukugaruka rero kwiwe mu muziki uguha amahirwe yahe kuri MEilli uguha amahirwe yahe ku muziki ndundi jewe urazi MEilli ari mu bakobwa bafise ijwi ryiza ari mu bakobwa bashoboye ari mu bakobwa just sinzi ahubwo akora n'ibintu murazi ko MEilli atagira ntiyifatafata basi kujya kuntu kwa abastar iki arakora nukuri MEilli ndamukunda ukuntu akora jewe nakaye karusha kuri kote y'umuziki ndundi MEilli kubera MEilli nitara twarahombye ego kandi je yari yambabaje n'ukuri nimbuka ko wagumye uvuga keshi uvuga je naravuze gose MEilli nagaruke MEilli yagiye he MEilli umva toujours MEilli
ndatimanda ndavuga ati en tout cas sinzi ko message mushikira sinzi kabiraba no kumurondera umunsi umwe tukamubaza ikibazo biba yari yaragize jewe ntegerezwa kuzomurondera ndamubaza ikibazo basi kimushikira je kandi urabona no mu bantu je bonye tura MEilli akavuga ati je no kuri bon birangora kwa mu director wanyu azuze amfashe akantu ukuno je nabikora MEilli rero agomba sura indirimbo nziza cyane ko ni ibintu bisanzwe rega gufashanya mu buzima guys ni indirimbo yitwa Born to Shine indirimbo zo biri kumwe audio na video ye kuboneka ku wa gatanu itariki 30 zuku munani muri 2024 mbane kwa gatanu hije nizo sohoka tugomba rero muri bwawe umwe duhamagarira abarundi bose vendredi muzoye muri gado n'indirimbo ya MEilli turagaruka kiraryoshe tuvuye kuri MEilli turaza kuri Satb yimirije igiteramo muri Belgique Satb muri Belgique ubona bizogenda gute bon ndafise n'abagenzi hariya Satb azoba ari incuro ya kabiri asohotse igihugu Satb kuri benshi baravuze experience afise mejo kuri experience afise Satb ni giki twobwira abo muri Belgique kubera ko azoba jewe ndafise n'abagenzi uraze abagenzi barabamaze ku telefona bari muri Belgique bamaze kumbwira by the way iki gitaramo tugikoze kugira ngo muri promotion y'ibintu bigiye kuba teramo bigiye kuba hariho abantu benshi barabamaze kumbwira ngo yohewe ngo Satb shangwa gradient ngo muri Belgique ngo zizogenda natwe mu concert muri concert yiwe kwa erererere ndabivuze yuko nukuri Satb nawe nyine ndamushigikiye kandi gose my brother vraiment nukuri ndamushigikiye gose nukuri kandi abandanya atera imbere ndamusaba imihezagiro vraiment abandanya atera imbere ego ni igiteramo kigiye kuba vuba c'umuririmbyi Satb nizere ko Satb azobemeza bivanye na experience afise ndamwizeye vraiment ntigeze amaramatsa nigeze atumara amazi n'ukuri rero azoba agiye kwemeza hariya abo muri Belgique tumaze kumuha icyizere ni umuntu yes tugaruke rero ku ndirimbo zimaze iminsi zisohoka muri ino minsi Ruriro yasohoye indirimbo yitwa Burundian Girl LINO yarasohoye Monia yarasohoye Mona Bface undi muntu yasohoye ni Fernando na Melanin yes tubera ku ndirimbo imwe tuyivuga sivyo biragaragara neza ko byukuri kuko uragenda uraba ku ma views abaririmbyi baronka abaririmbyi bacu bigaragara ko bafise abafana bamwe kuko ama views ugiye kuraba asa n'ayabangabangana ni Fernando tuvyita iterambere kuko uravye ama views ya LINO ukaba ama views ya Monia ukaba ama views ya Fernando yose arangana tuvyita iterambere kubaho turi mu runganwe rudashobora umwe ari hejuru y'urundi tuvyite gute bon umwanya umwe jewe birangyoheye zimpamvu kuko urazi akarorero kunyifato bamaze kwerekana aba bajene jenje nzo kwamangarukako kunyifato berekana dufate nka Fernando arushije nk'ama views nka Melanin acabona kumenga ararenze ariko ntaguciriyemo mu kazi kose ka misi yose hagira umuntu twarabonye bafizo bakidumu Satb ndahagaruka umuntu generation yose igira umurideri ariko kwaba basungu bacu siko tubibona tubona ko bose umenga bagenda bangana nico bari kibazo kumuziki ndundi nivyo nanje ndiko ndahaza tumwanya umwe birangyoheye kubona bariko barasa n'abariko baranganya sivyo kuko hagize nk'umwe arenga akarenga kabisa ndahubwiye akandi kavuye kovuka nimwe bamukumva uwundi mwanya naho birambabaza kubona ata muntu asumba uwundi kuko
nka melanine ashobora gusumba sivyo linoji canke agasumba melanine sivyo kugira ngo turonke umurideri muri aba bana bato turafise Harmonize turafise Diamond turafise Nde turafise urumva Fizo turafise erega ariko sikobiri urabe ba D1 bose umengana abantu baba bari ku rugero rumwe iyi generation ubona icizere kiyi Satsby na Big Fizo na Kidumu na Legend kandi kabisa ako turakine abandi Legend w'umwaka ariko inyuma yaba bariko barakura sivyo inyuma yaba hari abandi bako bariyubaka mbega muri abo bariko bariyubaka nta wundi muri Legend tuzoba dukeneye abo muri abo basi batatu basi bazaza basubirira abo batatu nibo dukeneye ariko Jesse niko ndabibona nanje sindiko ndabibona uko ntibizoshobora koroha erega niho hatavamwo je ni bimwe mpora mvuga rabira comportement kuri aba Legend aba bajene barabira comportement kuri aba Legend nakaye kantu bamenye no gukoresha imbuga kuko imbuga zabo ariko zirakurikiranwa bien sûr muga toujours baguma bagira bwa bezi bw'uburofa je nibaza ko ikintu namukuru bo kuri aba barimvyi bacu ikintu ca mbere biboneka ko bagomba gukora ibintu ata création irimwo mu bikorwa byabo nta création irimwo nyene apana gata création nta niyirimwo urumva kubera ko nyimba Linoji yaba no muri na D1 nyimba D1 yaba banantuze na Fernando akaba na Melanine biboneka ko bikorwa byabo atakintu nakimwe kirushije icuwundi nta na gato barangana bose uri kuramfata neza hano biko birapfiye yego baririmbye rero bacu ndiko ndaraba ukuntu ko rakora umuziki ni sawa ni bon ako babikora neza ariko byukuri ninda zo bumurideri muri kazoza rero urabona muri abo ni hatavamwo uvuga ati jewe ngira mpiganwe niba kuri higanwa bazi bisanzwe ikintu gihari niki abaririmbyi mukwiye kumenya ko mu muziki haba competition bien sûr nivyo nanje nkora mvuga ngo je ngo niko ngo Linoji yasohoye indirimbo ngo reka ndamushire ku gastati reka ndamushirire he ivyo bintu mukwiye kubiheba none kubera ko niba cyara kuri stati ujya muntu uzomuhaye abanywanyi bawe Monia Fleur yakira kuri stati na mbona Monia Fleur partage indirimbo Linoji partage indirimbo yandi bijya bintu sivyo oya ugasanga nkubu akagira challenge izo challenge nizi ikiko byagenewe aba pro ukaca upostinga hari abana hanze bakoresha ama TikTok babigenewe sivyo urakora challenge ku ndirimbo yiwawe niyo mpamvu ku ma TikTok iwawe ubona indirimbo zose zigenda umenga zirangana voilà none gashaho urinze ubona sivyo akarorero Linoji yifashe video sivyo akaririmba indirimbo ya Monia Fleur ibyo bintu ubwo bucuti nimubwiranire inbox ya pana c'est vrai muri abagenzi ni tuvyanse ni inbox ariko pana kuvuga yuko ngo no kuri réseaux sociaux kwa ndeyongire mbenda kubaza urigera ubona Big Fizz agira challenge indirimbo ya Satsby nawe nyene mu miseze yahora bigira ariko nawe nyene bon yikosoye impamvu twarabonye Satsby twarabonye Kidumu okay na Satsby mbanda kubwira nyimba twarabonye Kidumu nyimba twarabonye Satsby ukuntu bagenda barutana canke Fizo nuko ivyo bintu bitabaho umwe wese abite fan base okay fatira kuri Kidumu murabona challenge ariko aragirira yondi muririmbye uye n'amakosa mu bisanzwe baba ngo muri bwabo mu bisanzwe muri uyu muziki barakwiye kuzana amategeko nyimba Messi na Cristiano Ronaldo nta muntu none wabona Messi ngo postinze ngo Ronaldo kandi bari muri competition yo postinga gute fwana nico kintu rero ndiko ndabona umuziki w'u Burundi tuzobura akanovera mu misi iza bien sûr
bivanye nuko iyi generation itariki irakora urumva bo bavuga je nibaza yuko bibaza yuko kuja hamwe ngo bakundane bagirana bakoranira ama challenge bagira ibiki yuko ari go rukundo sivyo hewe turazi ko mukundana turazi ko muri abagenzi sivyo kola challenge y'indirimbo yawe sivyo hariho abana hahanze bagenewe gukora ama challenge siko wowe twarakubonye muri video yiwawe sivyo hama ku kintu cerekeye collaboration ntibikenewe aba featuring je ndiko ndabona ko abaririmbyi bahana ama featuring ku buntu bon bishoboka ndiko ndabibona oya kandi kubera ko nabantu bashaka kujana iki friend mu kazi kijama apana rero kijama gusa ngo bujama bwanyu n'ubi apana kijama gusa bafise n'ukuntu banana abantu bahanahana nico kintu rero kiko kirabura mu game kuko hariho abantu usanga ari inshuti ari abagenzi kweri sivyo mara bafatana bafata utu video sivyo ukabona ivyo barimwo iki ukabona ati aba bantu kweri nabagenzi kumbe umva ni bwa bugwi hariho umuntu atazigera akora atazokwigera asaba korabo canke atazikwigera asorana indirimbo na B-Face ikindi kintu cyo maze kubona abaririmbyi bacu bafise idefo ira imwe nuko usanga nka Ruvin Smith ari kumwe na Lino dufate ari kumwe na n'umuririmbyi D1 dufate ari kumwe nabandi bari muri groupe imwe ni hamwe ibintu byo support fatugira timu yawe nyimba timu Alvin nyimba timu Fernando yiwawe atawundi muntu mpuriyemo ivyo bintu ngo mugira ngo manuzenya ngo bumwe ngo muri bwa bumwe muhanahana abantu muri ko muri cha business y'umuziki guys nibaza yuko hariyo abantu baje muri competition je ndayita competition batazi ivyo bajemo kuko yababazi ivyo bajemo baba bari muri competition ko rifasha umwe basohora indirimbo na undi nawe akumva kumenga undi aramuteye inziga ati arakandishije kweri iyi ndirimbo kumenga irarenze reka nanje ndamukubita yindi umva bakaje muri competition bakamuko abafana tukitorera apana ngo Monia Fleur yasohoye indirimbo na B-Face ni nakurukundo karatesa reka ndagahore challenge ngacanja gaho uburi kurica bize uri kumuha abantu bawe ndirimba bajya abantu bawe nayo kubaha umuntu yakurishe sawa dushire muri business bishire muri business ugenda gufata ukagira challenge y'umuntu atagiza naguha n'amafaranga ni muri bwabo umwe kuma ubumwe bwiki ubumwe c'est vrai burakenewe ubumwe no kuririmba ariko kandi nta bumwe muri kuririmbana ariko apana mu challenge ubumwe muri business ntibibaho uzorabe just bajya abantu usanga mfatire ku bintu vy'impuzu ku bantu baba badandaza impuzu gutya sivyo usanga arabagenzi n'ubugari midi bagasangira canke muri restaurant bakajana bagasangira muga yihenze agasanga impuzu yiwiwe yaje wawe barashwana kandi ejo bazoba baravugana ariko ntibashaka yuko impuzu yiwiwe jahariya impuzu yundi jahariya niyo business sivyo Jesse nzobona umukiriya yahora aza kunshorera wa muntwaye ngo ngume ndagutwengera umuntu ntwara kubera iki kandi ari uwanje so guys ni ivyo twaguma kubabwira ni business umwanya uradoheranye kwa tugomba tuje mu bindi bikogwa bwa rugo butumwa tubageneye guys chaque pour soi bamenye yuko bari muri business batari mu mikino sikashikashi tuko turakina cyangwa muri ko murakina sivyo dukeneye ko iteam iri competitive itimu higanwa pane timu y'ubujama y'ubujama koma ubujama nimugiranire inbox mureke kubugiriranira nivyo so nibaza katakindi tworenza kuvyo twavutse ibintu ni sawa twibagiye antuka guys turabashimiye rero mwebwe mwese mwafashe umwanya mukagikurikirana kino kiganiro abagitanguriye kunango gushika gihere mwe muri aba boss turabemera ufata kano karinko kagasangiza umugenzi wawe ni fresh tabikunze naho ni sawa nabyo ni sawa ngaho ubikoze naho abari sawa cyane gira subscribe ngaho hantu haragakengeri wagira naga commentaire bien sûr turabakunda cyane ciao